FC Barcelona Marc Guiu yamaze kuba yasinyira umugwi wa Chelsea the Blues. Ku rundi ruhande n'umusorezi ku izina rya Julian Alvarez kwa Barcelona ikaravuga nk'umusubizi wa Robert Lewandowski ibintu bimeze gute kuri no musorezi ku izina rya Julian Alvarez ariko ku rundi ruhande Toni Kroos ni umugwi wa Real Madrid akaravuga yuko yamaze kuba nasora ubutumwa bwo gusezerana n'umugwi wa Real Madrid narijya ko amasezerano yo yamaze kuba narangira aho hari ryari tugenda bikurikirana ari nako ku rundi ruhande banako ivyo akorera mu mugwi wa Real Madrid ubona Jude Bellingham abizanye no mu mugwi w'igihugu bwongereza ese ivyo yarayakoze nibiki za kugenda bikurikirana mu makino kiganiro ino equipe ya Real Madrid yamaze kubira aho ibiganiro n'abakinyi babiri ndavuga Reni Yoro n'umusizi rya Franco Mastantuono ese abasore ni bande bamaze kuba barahuza ibiganiro bimeze gute ivyo nziza kugenda nakurikirana ari nako nibihereraho Joan Laporta ni mugwi wa FC Barcelona n'umuyobozi yagize icyo avuga ku kizera afise cyo kuzana umusozi rya Nico Williams wa Atletico Bilbao Mainochi tivyiwe bimeze bite Rafael Varane n'umukinyi wa kera wa Real Madrid yamaze kuba nasozera amasezerano iyo mugwi wa Manchester United karekeza mu gihugu cy'Ubutaliyano mbega yekeje mu mugwi ubuhe uzagenda bikurikirana Joshua Kimmich no musore wa Bayern Munich habaye bombe kabisa bombe yaturitse ko arekeza mu mugwi wa Manchester City mu mugwi wa FC Barcelona ese habaye iki mu mugwi wa Bayern Munich kubera iki ko yekeza mu migwi byose uzagenda bikurikirana ari nako kandi nibihereraho Alexander Isaac ashaka kuja kwa Chelsea ariko ngakanoti adakuja kwa Chelsea ona kanoti gakomeye cyane tugira twumviza mbese ivyo bizakaba binengena gute hagati y'ino mugwi wa Chelsea ndetse n'ino equipe ya Newcastle United asanzwe anakinira byose tugenda bikurikirana icyo kurumva ni rya Wilfried Amana kinyamakuru ni Wifi Sport bigiye kumeze kora follow chance even hano kuri Facebook ariko kandi no kuri YouTube channel uje ukore subscribe chance abone byango ibiganiro bimwe bikugeraho neza cyane ariko kandi usanga link muri commentaire inagufasha kwinjira neza cyane reka twinjire neza nido turahera muno mupira wa FC Barcelona ubona ko uno musatirizi Marc Guiu amaze kubana uva mu zamaze kwabina official yerekeje mu mugwi wa Chelsea bimeze gute no mu Espagne imyaka 18 numwe mu mpano zasizwe habona na FC Barcelona muri no saison iheze ya 2023-2024 kabadugije avuye mu no academy yabo La Masia uno musore rero yahisemo kuva muri Barcelona yerekeza mu mugwi wa Chelsea aho Chelsea yarayimutangaje nk'umukinyi wayo mushasha nyuma yo kuriha miliyoni 6 z'amanyaburaya agaciro yarasanzwe ariko ku mugwi wa FC Barcelona yo Twitter close liberatoire inyuma yo gushika muri no mugwi wa Chelsea the Blues i London no musozi kwiza rya Marc Guiu yagize icyatangaza aho yagize ati numunezero dasanzwe gusinyira equipe ya Chelsea kandi naraye ntibuca ntegereje gufata urugendo runzana ngaha kubera ko nari nsanzwe mfise igishashara cinshi cyo kubanerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza ati kuva nkiri umwana namanye indoto yo gukina mihigano rikuru y'Ubwongereza English Premier League uyu munsi ndosa kadyo ko kuza ngaha muri Chelsea nzo kwitanga ko nshoboye kose kugira ngo mfashe umugwi gutera imbere ibya bitangaje abafunze cy'umugwi wa FC Barcelona rya kuno mwana zikizana rya Marc Guiu bamwana kazoza ku mugwi wa FC Barcelona ni kundi harakani kwa FC Barcelona hako aravuga ko Julian Alvarez no musore wa Manchester City umunyargentina ko ashobora kuba yiyunga no mugwi agasubira umusozi kw'izina rya Robert Lewandowski arikeregeza mu sazo timeze gute igihe yitoza hari mu 2021 kugira ngo abe umuyobozi w'umugwi wa FC Barcelona Joan Laporta yasezeraniye umuryango w'abasosiyos bamutoye kugira ngo abe umuyobozi w'uno mugwi yasezerana ko kugeza mu mwaka wa 2026 azoba yakosoye ibibazo by'ubutunzi bivuga mu no mugwi wa FC Barcelona nkuko vyemezwa n'ikinyamakuru Sport ci Catalunya muri Espagne kugira ngo abarememo ikizere rero cyo kumongereza amahirwe yo kuba umurongozi wa FC Barcelona ico kinyamakuru cyatangaje kivuga yuko kuri no musi wa kabiri harigenezo ya kabiri kwezi kw'indwi mwaka wa 2024 ko Laporta yatanguye gusezeranira uwo muryango ko agiye kuzana Julian Alvarez wa Manchester City kugira ngo azoze gufasha mu kibanza cha Robert Lewandowski ariko yerekeza mu busaza uno musore rero w'umunyargentina imyaka 23 afite amasezerano yo gushika mu mwaka wa 2028 muri uno mugwi wa Manchester City ariko kandi agereranya agaciro k'imiliyoni 90 z'amanyaburaya akanoti katebwo kunze umugwi wa FC Barcelona hambavu yo kuba uwo musore anogwanurwa ko agiye kuja mu Real Madrid nkuko byako bavuga mu minsi iheze umugwi mukeba wa FC Barcelona kandi usanzwe ufite n'akanoti ko kuja ku isoko y'igwanigurisha bigaragara ko bigoye kuhangara abakunze umugwi wa FC Barcelona bafise ubwoba bw'uko bigoye kumusinyisha
narijya ko umukeba wabo Real Madrid ari umukeba agoye guhangara ku isoko ry'igurisha kandi aka kanoti kaba kagoye kuva mu mugwi wa FC Barcelona atangwane kasize miliyoni 90 z'amanyabero bivanye n'ibihe butunze FC Barcelona irimo na kanoti nubwo katego akonze muno mugwi ariko kandi Laporta wewe uno muyobozi avuga ati ntabwo bafise agiye guhangana n'umugwi wa Real Madrid bivanye nuko uno mugwi amaze kubona sinyisha Kylian Mbappé na Hendrik kibanza cyoje gukinwa mu musazi ya Julian Alvarez ni kimwe mu kintu kimemeza yuko ashobora kuba yona kuba convinki cyangwa bayo kumvisha no mugwi wa FC Barcelona n'ikindi kandi amasezerano afise muri Manchester City ntabwo amutebwe banamba bivanye nuko bizoroshe kumvisha no musore ko yoza kwa Barcelona bivanye n'agaciro byoronka kwa Barcelona cyane cyane ko yoronka umwanya wo gukina ukwiye atasanzwe aronka ku ruhande rw'umugwi wa Manchester City inyuma ko yicaruka ku gatebe n'umusazi w'izina rya Erling Braut Haaland ariko kandi ni muri Real Madrid Toni Kroos yamaze ko natanga ubutumwa bwo gusezera no mugwi wa Real Madrid hari mu ijoro ryo ku munsi w'Imana ho harigenzura 30 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2024 niho mu bakinyi bafite amasezerano yo gushika muri 2024 nubwo amahinoci yarasanzwe arangira mu migwi itandukanye Toni Kroos nawe yariko ararangiza no masezerano mu mugwi wa Real Madrid aho yagiye ashikiza ubutumwa kugira ngo sho kuba nasezera neza hagiye kuba nagiyerekeza mu kiringo c'ubukukuruke canke retraite yo kuba hagarika umupira w'amaguru nk'abigize umwuga hama agiye kuba anabikora neza na neza inyuma yo guheza inkino arimo igikombe ca Buraya ariko akinira mu giseke gihugu w'Ubudagi igihugu asanzwe anavukamo ese ubutumwa yatanze nubuhe muno mugwi wa Real Madrid Toni Kroos yagize ati uyu munsi niwo munsi wanje wa nyuma nitwa mukinyi wa Real Madrid sinibiryoshe ariko nzokwama ndi umwe mu bantu banyu muzoguma ku mutima wanje dutukenyesha kinyamakuru sport ariko kandi kundi ruhande ivyo akorera mu Real Madrid amwita Jude Bellingham abizanye mu giserukiro cy'igihugu bwongereza ukina hagiye yabasho kuba nakora iki hari hasigaye umunota umwe gusa kugira ngo equipe iserukiro cy'igihugu bwongereza cyo kunasezererwa mu minota 6 y'akasunutse kuba yashize ko Jude Bellingham ariko akina n'igihugu ca Slovakia kimaze kwatsinda igitsindo kimwe ku busa ashiramo igitsindo ku mota 95 maze bimbe amahirwe igihugu cy'ubwongereza cyo gukina iminota 30 y'akasunutse cyo twita prolongation bagitangura prolongation rero Harry Kane yaje atsinda igitsindo ya kabiri birangira ubwongereza butsinze igihugu ca Slovakia igitsindo 2-1 birangira ubwongereza bushitse muri kimwe ca kane gishira icanyuma ibi twatumenyereye witwa Jude Bellingham abikora mu no mugwi wa Real Madrid aho yagiye arafasha no mugwi wa Real Madrid mu nkino nyinshi gutsinda igitsindo mu minota nyongera igafasha no mugwi wa Real Madrid kuronka intsinzi ariko kandi muri Real Madrid kandi bavuga ko yoba ino equipe yahuje ibiganiro n'umusazi w'izina rya Leniolo na Franco Mastantuono abana basoretse nabahe inyuma yo gutsindira Kylian Mbappé ku buntu imuke mu gwa Paris Saint-Germain Real Madrid ikomeje kwiyubaka igategura kazoza mu gutsindisha abana bakiri bato amakuru ava mu kiganiro Carrusel Deportivo gica kunsamizi Cadena Ser niyo mu gihugu ca Spain Real Madrid yamaze guhuza ibiganiro n'amasezerano abana bana bakiri bato ndavuga Yoro n'umusozi ya Mastantuono igisigaje no kuba bahuza ibiganiro n'imigwi basanzwe bavamo bana basore rero tini bande bava mu migwi yihe uno musozi kiriya rya Leniolo no mukinyi w'Umufaransa akaba akina muri defense canke inyuma muri myugariro akina mu mugwi wa Lille imyaka 18 yinjije ibitsindo bya kuri 3 mu nkino 44 yakiniye no mugwi wa Lille muri sezo iheze ya 2023-2024 Real Madrid rero ikubise kuntu ku Paris Saint-Germain uno mugwi wamurondeye inyuma yo kuba ayumvikana nino mugwi wa Real Madrid kuba awusinyira ubundi musore ya kabiri n'umusozi w'inya Franco Mastantuono none umukinyi mu kibuga gatakina asatira no munya Argentine akaba akina mu wa River Plate uno mugwi nyene wa Argentine afite imyaka 16 uno mwana yitangaje mu 19 ku myaka 16 muri sezi heze yakinye cyo kwatsinda itsindo bitatu atanga n'umupira umwe uva mu gitsindo biboneka ko no muri no sezo bako barakina ko no mwana bageze kuri 15 umusore atigera abura mu bakinyi batangura mu kibuga Real Madrid rero hasigaye yuko iheza kuganira n'imigwi yabo hanyuma muri noci shobora kuba ibazana nkuko bitekanwa Joan Laporta n'umuyobozi w'umugwi wa FC Barcelona bivuga ko kandi ko yizeye ko vuba cyane mu noci ashobora gutsinda umusozi kizajya Nico Williams wa Atletico Bilbao umuyobozi wa FC Barcelona amaze amezi atari make arondera umusozi kizajya Nico Williams akora mu gihugu ca Ghana akaba ari umunya Espagne ko no mwanya ku myaka 21 rero y'amavuka umusatirizi aca ku ruhande ahanzo amaso n'imigwi myinshi ikomakomeye mu mugabane wa Buraya hariho nk'umugwi wa Chelsea uga Manchester United n'imigwi yo mu Bwongereza bivanye n'ukuntu rero ari karigaragaza muri kino gikombe ca Buraya ari kumwe no mu gisege wa Espagne amakuru dukica kinyamakuru Marc ci Madrid avuga ko Juan Laporta afite indoto
zo gusinyisha no musore kandi ko yizeye ko irici ariho ico gihe ciza cyo gushitsa indoto ziwe maze akasinyisha no musore aziko izina rya Nico Williams umugwi wa FC Barcelona naho kitashize ahabona inzira bigiye gucamo ico kinyamakuru cabananije kivuga ko rapport yizeye ko muri irici ubutunzi bw'umugwi wa FC Barcelona bugiye kwisusununura maze abona akaje kuronka no musore aziko izina rya Nico Williams. Ikinyamakuru Transfer Market gisanzwe kimugeranya agaciro k'imiliyoni 60 z'amanyaburaya tunde turabe nimba Barcelona zoshobora kuyatanga hanyuma ibintu bigenda neza cyane. Rafael Varane n'umukinnyi wa Real Madrid kaba aheruka guheza amasezerano mu wa Manchester United karavugwa ashobora kuja muri Serie A ni mu gihugu cy'Ubutaliyano. Bega umugwi agiye kubakinira no wuhe kuva ku munsi wa mbere aiteki ya mbere kwezi kw'inuma kwa 2024 uno musore w'umufaransa yari yirebanga nyuma yo kubaheza amasezerano yarafitanye n'umugwi wa Manchester United kandi kazoza kiwe kari kakiri mu gifungu bifanye nuko ku myaka 31 afise ariko aragaza ubusaza kandi kazoza kiwe kaba bataraja mu muco ngo tubone nimba umugwi agiye kubakinira no yuhe nkuko bivuga n'umumenyesha makuru w'umutaliyano Fabrizio Romano ku munsi wa kane hatanga amakuru avuga ati ko umugwi witwa Com 1997 Com 1907 uheruka kuba uduga mu cyaca mbere mu gihugu cy'Ubutaliyano uje mu cyaca kabiri byumvikana ko wari umaze imyaka 21 yose udahonyeze ikirenge mu kino cicaro wari wifuje gusinyisha no mukinyi wa kera wa Real Madrid Cesc Fabregas abenshi mwaramumenye mugwi wa FC Barcelona Chelsea ndetse na Arsenal nk'umukinyi no asanzwe n'umumenyereza uno mugwi wa Com 1997 akaba ari nawe yifuza uno umusazi kizina rya Rafa Varane kuyamuzane aza kumufasha muri myugaro cha muri defense bikabivugwa no mumenyesha makuru Fabrizio Romano bikaba byemezwa kandi ikinyamakuru Holevo cyo mu gihugu ca Espagne nako kandi ku rundi ruhande Bayern Munich ndetse n'umusazi kizina rya Joshua Kimmich nova ko ari bombe isani yaturitse ariko ino bombe kandi igiye gutuma imwe mu bijungu kiramo ndavuga nk'imigwi ya Manchester City imigwi ya FC Barcelona kiramo ifuzo no umusazi kizina rya Joshua Kimmich ariko kandi Manchester City niyo ya mbere habwa amahirwe menshi tibimeze gute Joshua Kimmich ashobora kuva mu mwanya n'umwanya mu nubwo wa Bayern Munich agaciro kiwe kamaze kuba kaje habona akangana gute mbega ashobora kwibaza mbega kubera iki kagiye habona ino bombe yamaze kwinaturika ije kubera iki habaye iki ja kubikurikirana kabisa atacamira nuno musore akina mu kibuga hagati uno mudagi abibereye mu gikombe ca Buraya inyuma yo kuba anajama mu gikombe ca Buraya yahawe interview na kino kinyamakuru ZDF ni televiziyo mu gihugu cy'Ubudagi agira icavuze aho yavuze n'amajambo menshi yerekeza ku burongozi bwa equipe Bayern Munich akaba yavuze ku bintu byinshi cy'ukuntu bamufashe nabi na cyane igihe yanka kwiteza urucanco rwa coronavirus muri mugwi yavuze ati namaze igihe kinini nkumiriwe hari haciye imyaka 7 ndi muri no mugwi wa Bayern Munich atakintu na kimwe kibikyo kirambako atangorane nimwe ndahafise ati kubona ingene bavyifashemo n'ivyo bintu bya mbere byamagaritse umutima narahemukiwe nongera ndakomeretswa yabandanije avuga ko kwanka urucanco byatumye bamugabanya umushahara avuga ati icyitse nari mfitiye no mugwi cyaciye gihagarara sinzi uko abantu babifata hamwe noza navuga buri muntu wese uruhara agiye arabishiramo ati sinizera ko ikiyago kimwe canke ibiyago bibiri bishobora gutuma subira kwizera no mugwi wa Bayern Munich nyuma y'ayo makuru rero ikinyamakuru Bild ni ikinyamakuru cy'Munich mu gisagara mu Bayern Munich sanzwe wicayemo mu gihugu cy'Ubudagi cyo cemeza ko Bayern Munich igiye kugurisha Joshua Kimmich muri iri kibuga gaciro kari hagati y'imiliyoni 30 na 40 z'amanyaburaya kugira ngo ntazohave ava muno mugwi ku buntu mu kijya 2025 hazobahije amasezerano ati naho rero Barcelona mwimifuza ikinyamakuru Sport Catalunya mu gihugu cya Espagne cemeza ko Manchester City ari wo mugwi wa mbere ufite amahirwe menshi yo gutahukana n'umusozi rya Joshua Kimmich bivanye nuko akanoti atari kibazo kuri no mugwi kandi ko Pepe Guardiola yifuza no musore azikuzanya Joshua Kimmich akaba ari no mumenyereza babanye mu nubwo Bayern Munich kandi akaba ari no mugwi maze imyaka myinshi witwara neza aho wama utangura sezo uhabwa amahirwe gutwara igikombe cya Champions League birumvikana ni biharuro bimwe mu bituma bishobora gutuma uno musozi kizanya Joshua Kimmich ahita mu rusombe mugwi wa FC Barcelona ko bivugwa n'ikinyamakuru Sport Catalunya ana kundi ruhande Alexander Isaac no musozi wa Newcastle United kipe ya Chelsea ngo rakeneye kumyegereza ariko kandi ibiganiro byamaze ko binatangura byo kumusinyisha ariko kandi gishobora kumuronka azinje cyane bitimeze gute umumenyereza mushasha wa Chelsea mu Enzo Maresca arashimishwa no musaruro no musazi kizina rya Alexander Isaac no munyasore w'imyaka 24 aho mu nkino 40 yakinye muri sezo iheza ari kumwe n'umugwi wa Newcastle United sezo 2023 yakitse ko anatsinda bitsindo bijya kuri 25 akaba ari we nawe atangurira urutonde rw'abasatirizi Chelsea yifuza
harimo n'uwitwa Jonathan David uno umunyakanada kino kumugumwe wa Lille afite imyaka 24 harimo n'umusazi kizina rya Maximilian Beia n'umusatizi wa equipe ya Hoffenheim akaba ari umudagi w'imyaka 20 n'umwe. Ikinyamakuru Daily Mail ni ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubwongereza kivuga yuko basubiye kubaka bushasha bakoresheje akanoti kenshi, ndavuga abasore no mu gwa Chelsea nkuko babigenjeje muri saison heza, ariko kandi no mu saison heza ntibyabereye bivanye nuko abacu ko banasozera saison bari mu cyiciro gatandatu ariko bitabashoboje kuronka ibanza byiza bibatwara muri UEFA Champions League ya saison iza 2024 2025 muzi yuko byama bijamwe imigwi ine ya mbere aketse ko hasho kuba muri mugwi wa gatanu, ariko igice cy'Ubwongereza kitashoboye kwa kinarongwa amahirwe bivanye nuko critère basaba zitashoboye kwa kinarize kwiza. Ico kinyamakuru rero Daily Mail cyo mu gihugu cy'Ubwongereza cemeza ko inyuma yo kuzana uno musore z'ikizina rya Alexander Isaac ku miliyoni 70 imukuye mu Real Sociedad mu mwaka wa 2022 Newcastle bayiteguriye kumutanga muri rici mu mugwi wose ushobora kuba uzanya kanoti gafadika akanoti kagereranya hagati y'imiliyoni 115 z'pound amafaranga asanzwe akoresha mu gihugu cy'Ubwongereza, no kuvuga imiliyoni 136 z'amanyaburaya. Ajya niyo twamwita amateka bategurira ijim komva ni rya Wilfried Amara kinyamakuru ni Wifi Sport. Abwiye nikomeze gukora s'abonner cyangwa subscribe ni kuri YouTube channel, link muri commentaire, ariko kandi kore follow cyangwa suivre kuri page ya Facebook. Ariko ndabwiye ko dukomeza kubana ko bakino kinyamakuru nyuma ko batuburana ku nsamizi butandukanye. Ndabwiye ntimukomeze kugira aho mu bahwe mugibe byiza musangiza abandi ko kwisangiza nibibi kandi bijya bisangiwe. Bye bye, ciao, hasta la vista.